yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara. Hama igice ca kane ni conclusion mu gice ca 21 kuva ku murongo wa mbere gushika 25 aho Yesu atuma abigishwa biwe mwisa avuga nti nkuko data yantumye niko nanje ndabatumye. Reka rero turabe amateme makuru agaragara muri buno butumwa bwiza. Harimwo teme yo kwizera. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana buvuga ijambo ryo kwizera inshuro 106. Ahandi ubundi butumwa bwose uko ari butatu ubukombinye hamwe ijambo ryo kwizera riza inshuro 34 zonyene. Murumva ko Yohana ashira akaburungu gose ku kwizera Yesu Kristo. Ku kwizera Yesu Kristo haraho abivuga nko kwakira, haraho abivuga nko kuza kuri Yesu, haraho abivuga nko kumumenya kugira umuntu aronke ubugingo budashira. Arashimika rero gose ku kwizera gutuma umuntu acika umwana w'Imana hama akaronka ubugingo budashira. Hama aravugamwo gose Yesu Kristo. Twizera iki? Twizera Yesu Kristo. Rero aravugamwo Kristo. Ubwa mbere avuga ku kwizera hama ugira kabiri akavugamwo Yesu Kristo. Yesu Kristo rero aza kumuvuga nka wa wundi Bibiliya ivuga mu byagezwe bya Mose. Mwibuke ingene yama ariko aravugana n'abayuda badashaka kumwemera ababwira nti jewe ibyagezwe bya Mose ni jewe bivuga. Rero araza gushimikira mwarimo teme ko gushimika gose kuri Yesu Kristo kugira abantu bizere. Mu kuvuga kuri Yesu Kristo akoresha ibicapu bitatu. Hariho igicapu cya mbere yerekana cy'ingoro. Mu gice cya mbere umurongo wa 14 aratwereka ingene jambo yigize umuntu akabana natwe. Iri jambo ryo kubana natwe akoresha ijambo ryo rya domere yerekana temple yaje kubana n'abantu, ryahema ry'Imana ryo mwisezerano rya kera ryaje kubana n'abantu. Arerekana rero ko ari we gicapu cy'isezerano cya kera ryavuga ku ngoro cyashikiye muri Yesu Kristo. Arerekana kandi mu gice cya kabiri igihe ahumanuye urusengero bace bavuga nti tanga ikimenyetso cy'ibyo ukora, avuga nti nimusambure inyubakwa ngenda yubaka mu minsi 3. Arerekana ko inyubakwa yagaragaza la présence de Dieu mu Bisirayeli, atakibanza gifise ikibanza tuza kugira kiza kubonekera muri Yesu Kristo mu gupfa no kuzuka kwiwe, ariho abantu baronkera présence y'Imana. Ibi rero aza kwerekana ko yaje kwinogera no kuvuga ibihe bishasha byuko abantu mu kunywana na Yesu batakirinda kugenda i Yerusalemu no gutanga ibimazi, ariko bibera muri Yesu Kristo. Nico gituma amashengero y'uno munsi naho bamwe bayaha insobanuro nka temple muri Ancien Testament nifitaniye isano. Mu gice cya 4 araza kubitomora ibi ariko arabwira wa mugore w'Umusamariya, ariko aramubaza nti mwebwe muvugiye Yerusalemu niho ahantu hakwiye gusengera, kuko abayuda baguma bensista ntutaje muri temple nta cyanoba, natwe dusengera kujya musozi. Yesu araca urubanza avuga ati by'ukuri si Yerusalemu cyangwa kujya musozi, ariko abantu bakwiye gusenga data mu mpemu no mukuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Nico gituma ndabahanura abantu b'Imana ntagira abantu babandanya batakaza amafaranga yabo ubaka ibizungu, ariko ubaka ubwami bw'Imana. No musi kubaka ubwami bw'Imana ni kumenyesha inkuru ya Yesu, karonka project ituma abantu bamenya inkuru ya Yesu gose, ushire muzo buri kurubaka temple y'Imana. No musi ntibifatiye ku bizu. Yesu aza kwerekana ko umugambi w'inzu yawushikije. Nimba twoshobora kuronka aho dukoranira ni byiza, mugabo ntibikwiye kudusamaza ngo tugume twubaka ibizu twibagire ico Yesu yashikije. Hama ikigira kabiri Yohana yensistako aravuga kuri iki kintu iminsi mikuru. Sinzi ko mwabonye ariko arabivuga ngo nyuma y'ibyo haza iminsi mikuru. Yohana niwe muntu avuga iminsi mikuru nyinshi yabaye. Mu gice cya kabiri igihe ahumanuye urusengero ngo hari habaye umunsi mukuru wa Pasika. Wigiye imbere gatoya haraza kuba umunsi mukuru w'amahema, wigiye imbere gatoya haraza kuba uwundi munsi mukuru bita wa dedication. Aho hose Yesu yacahengera uwo munsi mukuru uheza agatanga message kwigicapu cyo minsi mikuru yashika muri Bisirayeli cyashikiye muri we. Nk'umunsi mukuru w'amahema wabaye ku munsi wa nyuma ni hacaja ahagaragara gatangura gusemerera avuga ati unyotewe wese naza kuri jewe ndamuha amazi. Acaza gutanga insobanuro y'ivyo bariko baragira. Iyo minsi mikuru yose
Yohana arerekana ingene Yesu yagiye arayita bagatanga insobanuro y'ibyo bariko baragira kugira bikunde bariko baramwumviriza bizere Yesu Kristo. Hama ikindi kintu cyanyuma aza kugira, Yohana yerekana ko Yesu ari washitsa ibyagezwe byose. Abariko baramubwira nti twe tuzi Mose, cyababwira nti none mweko muzi Mose nawe n'ibyagezwe bikaba bivuga jewe bibananira gute kunyizera? Murondera ibyagezwe ko mubironderamwe ubugingo, ariko ubugingo ni jewe. Nimwibagirire ko Yesu aza kuguma atanga byabigereranya avuga nti jewe rembo, ni jewe nzira n'ukuri, ni jewe, arabitanga byose kugira abantu bamuzanemwo ibyizigiro. Rero kino gitabo iyo tugisoma dukwiye kugisoma dufise uno mutima wo kwizera Yesu Kristo mu gutanga ubugingo. Twarabuhawe dukwiye kuduha ibyizigiro bishingiye ku kwizera Yesu Kristo kugira turonke ubugingo. Uyu Yohana ariko aravuga Yesu Kristo, hari umuhereze mukuru yitwa Kayefa aza kuvuga ijambo rivuga riti umuntu umwe yotuma apfira abantu bose hako ubwoko bwose buhona kubw'umuntu umwe. Yohana acavuga ngo yaravugishijwe ariko ntiyarabizi. Niki kiri ngaho? Yohana aza kwerekana Yesu aza gupfa ku mamobile ari politike. Sinzi ko mwibuka aba bashaka ko Yesu apfa baguma barondera ikintu cyo kwiza dosiye yiwe mu butungane kugira mucire ubwo gupfa. Hariho ico bita ikombe ubutegetsi bw'abaroma bwari bwarahaye uburenganzira ikombe yuko umuntu wese yagirizwa ibyo kurogota ku Mana bashobora kumucira urubanza, mugabo kizire ko bamwica batabajije abaroma. Rero iby'idini ntivyenteresa gose abaroma. Ni nkaha mu Burundi naho no kwigisha ibinyoma nkagira ibiki, ibyo ntivyenteresa ubutegetsi. Mugabo ukigisha abantu kugumuka, documentation ngaha nyene ikigenda igutwaye. Rero ibyo bamwagiriza bavuga bati uyu muntu abuza abantu gutanga ikori rya Kaisari. Umva ico ni cyaha ca politike. Mugavuze ntiyigira Imana, ibyo abaroma ntacyo byari batwaye birabasha. Mumva rero bagirageza ikintu gituma abaroma baba arerite, bakavuga bati uyu muntu ariko aradutobera ubutegetsi. Hama ubugira kabiri ya majambo Kayifaza kuvuga za kuyavuga abantu bose ngo bamukondoreye inyuma ko hari umwami. Baca bare bagira inama akavuga bati aho bazovyumvira ko twanse undi mwami atari wa wundi bazoza bose bazoturigita. Rero cyo baciza tumwice hama abantu bose bakire hako ubwoko bwose buhona. Nico gituma rero nawe yari yarakijije bose bavugana bati hagupfa wozanzamane gutuma nibera ikimuga hako nkwegera nuwo gupfa ku musaraba. Rero ikiganiro kiza kuba hagati ya Herodi na Pilato, ifatanye Herodi nta burenganzira afise bwo kwica umuntu, Pilato kubera ari mu guverineri w'abaroma ni washira ko akoro umuntu akanyongwa. Rero ivyo baza gukora byose baza kumwagiriza ibintu yigisha abantu kugumuka. Urumva yewe ni atenta raserete dorete aho urumva baca bakuyora. Umva rero baza kugerageza ibintu nyene bica bituma Pilato avuga nti ego vraiment kirenho. Yohana avuga nti ntiyarazi ko avugishijwe kubera iki Yesu yari akwiye gupfira abantu bose, mugabo biyumvira ubu aza gupfa hako kwegera abantu bose bavyimvira mu buryo buri politiki. Ubutumwa bwiza turabuhejeje, hasigaye rero ama interpretation dukwiye kugira cyane cyane ku bitangaza n'imigani. Icambere iyo dusoma ibi bitangaza biri mu butumwa bwiza ni dukwiye kugira interpretation yo kubisoma hama duce tubwira abantu Yesu agiye kukugirira uko nyene. Kuko iyo dusoma ibi bitangaza twebwe turabisoma tukavuga nti Yesu rero agiye kukugirira uko nyene. Yesu yahagije abantu 5,000 twese ntiyo tunanira kuduhaza. Iyo dusoma ibi bitangaza ni kuraba umuntu yatwandikiye igitangaza mbega yashaka gukomenika iki. Twabivuze inyuma gukora igitangaza aba bariko baramwumviriza bavuga nti mbega uyu muntu niki, aho kwiyumvira iby'Imana igiye kudukorera. Kuko twe dusoma Bibiliya twironderamwe, ahubwo dukwiye kubona ingene Imana yihishura muri ico gitangaza. Igitangaza cyo guhaza abantu 5,000 Yesu araza gutanga isobanuro yacu mu butumwa bwiza bwa Yohana avuga nti ni jewe mutsima nabahagije mwari kate mugabo ijya mwariye muzosubira musonza, ariko ni jewe mutsima undya ko ntazosubira gusonza. Aratanga insobanuro yacu wari ukugira pura maso ku mitsima igaragara bashyira mu maso ku mutsima w'ubugingo ari we Yesu Kristo. Rero nikiri hajya kugira kitwereke yuko Yesu twese agiye kuduhaza, kiri hajya kugira kitwereke Yesu nkuhaza imitima yacu hama umuriye katazosubira gusonza. Hama ibitangaza biri ngaha muri Bibiliya kugira bitwereke Yesu yabikora kuko ubwami bw'Imana bwari buhari. Rero aho ubwami bw'Imana buri nta uzosubira ku ibibazo byose bizohera. Mugabo Yesu ntaraza kwima ingoma yiwe completement. No munsi Imana irashobora gukiza bamwe
muga ntizodukiza twese. Ntimbwire mwibaza ko tuzokizwa twese abagwaye, harimo n'abazopfa bavuga ko batagwara, si kugwara gusa, harimo n'abazopfa, kuko Yesu ntaraza kwima ingoma yiwe. Rero cyatuma ibitangaza bikoreka kwari uko Yesu nk'umwami wa wundi twabona yari yazanye ubwami bw'Imana yari ahari. Rero ubwami bw'Imana bwategerezwa kuba manifest. Uno munsi turaburimwo muga kandi ntiturabwinjiramo. Nico gituma rero nibikoreka biba partiel bitaba total. Ewe uzokubwira nti uje muri Yesu mambo everything double. Sibyo ibi bitangaza sico bihari kugira bitwereke. Nka Yohana twabonye aza kuvuga ibitangaza indwi, muga ivyo bitangaza vyose icyo ashaka nuko abantu babona Yesu Kristo bizere ko ari we mwami n'umukiza. Rero dusome ibitangaza ntituce twinterpreta ubu rero ibyawe byaboze bigiye byo biribye mu butumwa bwiza bwa Lazaro. Muga Lazaro hashitse azakumbwira nti jewe kuzuka n'ubugingo unyizera niyo barapfuye azobaha cazura Lazaro kugira yerekane yuko umwizeye azozuka nta bindi demonstration ngaho nyene. Muga twebwe kubera tugwaye tuvuga nti hari ibyawe byazutse ntacyo bitwaye, naho byo bimaze iminsi ne we uhena urugo rubuye gusa bica bivamwe, tugaca dutakaza ya ntumbero kubona Yesu Kristo no kumwizera no kuronka ubugingo. Ibi bitangaza by'ukuri nitubikoreshe uko bidakoreshwa. Ikigira kabiri, iyo dusoma imigani Yesu yaciye, jewe narahantu isi nkuru maze kujya ahantu habiri, umugani w'umusamariya uwa mbere mwumvirize ngere yawusiguye avuze ati ntacyo bitwaye by'abantu bakugize, ntacyo bitwaye abagusuzuguye. Uyu muntu hari umuntu wa mbere yararenganye aramusuzugura, umuntu wa kabiri aramusuzugura, barabasuzuguye bikwiye, ariko mwitege hari umuntu wa gatatu agiye kuhaca. Abiteze umuntu wa gatatu muduze ibiganza byanyu, hariho umuntu wa gatatu, kandi uwo muntu niyaza, uyo muntu niyaza azokoza inguma, azokujana mwihotera kugirire neza, azogushira ku ndogoba yiwe. Haleluya! Nibwo butumwa twama twumva. Mugabo iyo ni application atahihwaniye nibiri n'ijambo ry'Imana. Uyundi womenga yaragerageje yavuze ati uyu muntu rero mubona ngaha bantu b'Imana hari agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Umuntu wa mbere yari umurewe agaragaza ingene idini ridashobora kugugiza. Umuntu wa kabiri ni kigereranyo cy'ibyanditswe, ibyagezwe ntibishobora kudukiza. Ariko uyu muntu wa gatatu umusamariya agereranwa na Yesu Kristo. Hari Yesu Kristo yamaze akatuvura inguma zacu, akatugirira neza, agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Uwo ni sawa. Muga nuwo onye yahushuye akote. Kubera iki? Iyo dusigura iyi migani ya Yesu Kristo, twirinde gose kuyiha ibicapo twiyumvira bitavutswe. Nk'akarorero muri Matayo yavuga ubwami bw'Imana, avuga nti ubwami bw'Imana busa. Umva aba yaduhaye ikigereranyo c'ico busa. Muga nk'iki gitangaza kiri muri Luka cy'umusamariya biza gutangura ari discussion iri hagati ya Yesu n'abanyabwenge b'ivyanditswe bashaka kumugereza. Abahejeje kubabwira ibwirizwa rikuru ukunde mugenza wange, samubwira nti muga hari ikibazo mugenza wanje ninde. Acaca rero uno mugani mu kwishura ikibazo cya mugenzi wiwe. Hama icyo twobona cyoco hariho tension iri hagati y'abayuda n'abasamariya. Iyo tension yatuma yuko abayuda batigera bibaza ko ari umusamariya n'umwe yokora iciza. Mwibuke za ntumwa zihaciye zavuze nti turagusavye duha umuriro ubarigite. Mugabo Yesu aza kwerekana ko uyo muntu nyene batibaza ko yokora iciza ari we yakoze iciza. Camubaza nti none muri abo bantu bose wumva umugenzi wiwe yarinde? Uwo muntu naza kuvuga ngo ni umusamariya kuko ntiyopfa bicishije mu kanwa, acavuga ngo nuwe yamukoreye iciza. Uwo byarabarya gose. Mugabo Yesu icyo ariko inyigisho ariko aratanga, ariko yatanga ugo rukundo rutagira marimite ba bantu wibaza ko babanse. Nk'ubu unye birababaje gose kumva nk'umu El Shabab agacavuga ngo urumva ngo yagira ibibazo Samariya ngo hama mu El Shabab caramujana aramugira neza. Ariko yerekana ugo rukundo rure depasse amarimite. Evyo uvuga byose bidafatiye ku rukundo rutagira imbibe, sivyo uri kurabeshera ijambo ry'Imana. Ikindi kintu dukunda gukoresha ukutariko nk'imigani iri mu cya 15, muga kenshi ingene dukwiye kubigira turakwiye kuraba context ico Yesu aba ariko baravuga, tukaraba sujet principal baba ariko baravuga, kuko aca bivuga kugira yiristre ico yariko arigisha. Rero utaravye neza ico yariko aravuga biragoye gose guca usimbira ku mugani ucuvuga ngo iki kigereranyo ngo iki ngo kigereranwa niki. Hari imigani Yesu asigura, iyo adasigura naho twirinde kugira ibintu bene ivyo. Mu gice cya 15 aravuga ingene abafarisayo bariko baramubwira ko agendana n'abanyabyaha, ingene agendana n'abanyabyaha n'abatoza kori n'ibiki byinshi.
hama Yesu acabacira imigani itatu yerekana urukundo Imana igirira abanyabyaha. Rero ngaho onye ikintu cya mbere igiza kutwereka ku rukundo rw'Imana n'ingene Imana igirira urukundo abanyabyaha. Igikuru rero principe twokuramwo, umuntu akwiye kuraba ikiganiro ico bariko baravuga, hama Yesu kugira ace avuga ivyo bintu. Twirinde rero kuza turakuramwo ayo mayimaje ngurumva ngo iki ngo kivuga ngo ibi ngo iki kivuga ibi. Twirinde rwose. Imana ibaheza iki yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye boshobota ntimutinye